ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane bene data, ndabaramukije mu izina rya Yesu Christu. Ndashimana ko tugumye kumva bazima, ndashimana ko Imana iturinze, itugirire neza muri byose, Imana ihawe icubahiro. Tumaze iminsi tuganira ku byerekeye kwakira agakiza, twavuganye ko umuntu wese ategerezwa kwakira Yesu nk'umukiza mu buzima bwiwe. Nimba ukeneye kuzogenda mu ijuru, nimba ukeneye kuzobona Yesu, utegerezwa kumwakira mu buzima bwawe, akaza akabana nawe akakuganza. Yesu ashimwe cyane, ukamwizera n'umutima wawe, ukamwatura n'akanwa kawe. Yesu ahabwe icubahiro. Tuvugana yuko ukeneye gukura mu gakiza, ijambo ry'Imana ryo ryonyene ryo kuza mu gakiza. Yesu ashimwe cyane ko atahandi hano gukura mu gakiza ijambo ry'Imana. Plus usome ijambo ry'Imana, plus wegera Imana cyane, plus Imana yo ikwegera gose. Yesu nahabwe icubahiro. Yesu ashimwe cyane. Tugane n'umunsi ubyerekeye Mpwemu Yera. Umuntu wese amaze kwakira Yesu nk'umukiza aba akeneye Mpwemu Yera. Mpwemu Yera aba muri we, Mpwemu Yera amuyobora, Mpwemu Yera amwigisha. Yesu ashimwe cyane, Yesu ahabwe icubahiro. Rero nk'umuntu amaze kwakira Yesu nk'umukiza, akwiye no gusaba Imana ikamuha Mpwemu Yera. Ukamusaba Imana iguhe Mpwemu Yera. Yesu nahabwe icubahiro. Turabisoma muri Yohana 14:16. Tubone Mpwemu Yera arico. Yohana 14:16. Dutangure kuri 15. Yesu nahabwe icubahiro. Haravuga Yesu nahabwe icubahiro. Dusome kuva kuri 15. Nimwankunda muzokwitondera ibyagezo byanje, nanje nzosaba data, nawe azobaha uwundi Mwitsa ngo azabane namwe ibihe bidashira. Haleluya. Yesu nahabwe icubahiro. Aha ni Yesu Christu yabwiraga abigishwa biwe mbere ko asubira mu ijuru, arabwira ko nibamukunda bazo kwitondera ibyagezwe byiwe. Yesu ashimwe cyane. Nawe azosaba data bahereza undi Mwitsa azabane nabo ibihe byose. Umwitsa no umufasha. Yesu ashimwe cyane. Turabona handi Yohana 14 nyene 26. Yesu nahabwe icubahiro. Duhere kuri 25. Aravuga, ivyo ndabibabariye nkiri kumwe namwe, ariko Umwitsa ari we Mpwemu Yera, uwo data azobarungika mu izina, azobarungika uwo data azorungika mu izina ryanje, niwe azobigisha byose kandi azobibutsa ivyo nababariye byose. Yesu ashimwe cyane. Ngaho turabona ko Mpwemu Yera aratwigisha. Yesu ashimwe cyane, aratwigisha kandi akabona natwibutsa ibyo tuba twize. Yesu ashimwe cyane. Aha Yesu yabwiraga abigishwa biwe ko Mwitsa niyaza, niwe azoza abigisha, azobigisha ijambo ry'Imana, niwe azoguma abigisha ijambo ry'Imana, kubera Yesu Kristo yarasubiye mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Rero ababwira kuri ya Mwitsa niyaza, niwe azoguma abigisha ijambo ry'Imana, urabyumva, anabibutsa ivyo yabigishije. Yesu ashimwe cyane. Ni ukuvuga ko iyo ufise Mpwemu Yera muri wewe, uguma wiga ijambo ry'Imana muri wewe. Yesu ashimwe cyane. Rye jambo urisomye uguma ugibuka muri wewe. Yesu ashimwe cyane. Kandi ntushobora kwibagira ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ni hamwe uja mu rusengero, pastor yakwigisha, ntiwibagire ijambo yigishije, ntiwibagire topic yigishijwe. Yesu ashimwe cyane. Nkuko abantu benshi bamujya mu rusengero, ugasanga murave mu rusengero, bamubaza mu rusengero bigishije iki, ntabe gusigurira n'ikintu na kimwe yabo yumvise bigishije. Yesu ashimwe cyane, kubera nta Mpwemu Yera bari muri we. Iyo ufise Mpwemu Yera muri wewe, arakwibutsa ijambo kurinde, arakwibutsa verse basomye, ugasanga n'iryo verse wamaze kwimemoriza mu mutwe wawe. Yesu ashimwe cyane. Yesu nahabwe icubahiro. Turaraba kandi Yohana 16 ku murongo wa 13 tugeze kuri wa 15. Yesu nahabwe icubahiro. Avuga, ariko uwo Mpwemu kuri niyaza azobarongora abashitse kukuri kose. Yesu ashimwe cyane. Urumva ko Yesu babwiye ko uwo Mpwemu kuri niyaza azobarongora abashitse kukuri kose. Mpwemu Yera niwe turongora. Yesu ashimwe cyane. Niwe twereka ibikwiye, niwe turongora mu nzira zose, akatwereka iby'ukuri, tugatandukanya ikibi n'iciza. Yesu ashimwe cyane. Ngo abashitse kukuri kose, kuko atazovuga ivyo yigeneye, ariko ivyo azokumva byose nivyo azovuga,
kandi azobamenyesha ibigira bize. Yesu ashimwe cyane. Mpwemu Yera ababwira ibihumetswe na Yesu. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwa icubahiro. Yesu ahabwa icubahiro. Iyo dufise Mpwemu Yera rero nta nubwo tuba dufise, tuba tuzi n'ibizobejo. Yesu ashimwe cyane. Kuri Mpwemu Yera araza akaba muri twebwe, aguma avugira muri wewe. Uguma wumva ijwi muri we rikubwira ikintu ciza, ukumva ko ejo hari ahantu uzoja. Ejo yakubwira gucyanye oya ntuzogende hajyanye, ahubwo uzogende hariya. Nikuyobora. Yesu ashimwe cyane. Yesu nahabwa icubahiro. Ati ngo uwo Mpwemu w'ukuri niyaza azobarongora bashitse ukuri kose. Yesu nahabwa icubahiro kuko atazovuga ivyo yigeneye, ariko ivyo azokumva nivyo azovuga, kandi azobamenyesha ibigira bibe. Yesu ashimwe cyane. Iyo ufise Mpwemu Yera muri wewe ubuzi ibigira bibe. Yesu nashimwe cyane. Nta kintu kigusipre. Yesu ashimwe cyane. ubuzi ijya gushikiye ubizi. Yesu ashimwe cyane. Yesu nahabwe icubahiro. Reka dusome mu Baroma 8:26. Abaroma 8:26. Yesu nahabwe icubahiro. Haravuga niko na Mpwemu adufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiye gusenga, ariko Mpwemu ubwiwe aradusengera. Yesu ashimwe cyane. Yesu nahabwa icubahiro. Iyo ugikizwa, iyo ucakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ubu ukiri umwana mu mwuka, nta nubwo ubuzi gusenga. Ariko uko ugenda usenga usaba Mpwemu Yera, Mpwemu Yera acaza muri wewe hama akwigisha gusenga. Yesu ashimwe cyane. Akwigisha gusenga. Ni hamwe usanga usenga iminota 2, umunota 1, ugasanga wasenze iminota 5. Yesu nashimwe cyane. Ugasanga ugeza usenga iminota 10. Yesu nashimwe cyane. Ugasanga ugeza usenga iminota 15, ugasenga umwanya munini, ugasanga amarira yaje. Yesu ashimwe cyane. Iyo usenga ugasanga amarira yaje, ni Mpwemu Yera bari muri wewe. Yesu ashimwe cyane. Ni Mpwemu Yera kwishe gusenga. Yesu nahabwa icubahiro. Yesu nashigwe hejuru. Ati ariko Mpwemu ubwiwe aradusengera aniha iminiho ituvugwa. Yesu nashimwe cyane. Iyo ufise Mpwemu muri wewe niwe gusengera. Wowe gusa urapfukama ugasenga, ariko wewe ubwiwe aragusengera kaniha iminiho myinshi kubwawe. Yesu ashimwe cyane. Nico gituma ukwiye kuronka Mpwemu Yera, ugasaba Imana ikaguha Mpwemu Yera, ugasaba Imana ikaguha Mpwemu Yera. Mpwemu Yera ni Christu bwiwe, ni Christu bwiwe waje kuba muri wewe. Yesu nashimwe cyane. Mu isezerano rya kera turabona ko kera abantu nta Mpwemu Yera bagiraga muri bo. Iyo bashaka gukora ibitangaza, Mpwemu Yera yarazaga bahagararako bagakora ibitangaza, bagakiza abagwayi, bagahumura impumyi. Ariko mu isezerano risha Mpwemu Yera abana natwe. Haleluya. Aba muri twebwe, agakora muri twebwe, agakorera ibitangaza muri twebwe. Yesu nahabwa icubahiro. Mpwemu Yera yigaragaza muri twebwe. Turagumana aho tugenda hose. Iyo tugiye hose turi kumwe nawe, ibyo tuvuga byose niwe aturunga ibyo tuvuga. Yesu nahabwa icubahiro. Yesu nashigwe hejuru. Rero buri muntu wese agira umwete wo gushaka Mpwemu Yera, asabe Yesu Mpwemu Yera, kuko nta mukristo ashobora kubaho adafise Mpwemu Yera. Yesu nashimwe cyane. Yesu nahabwa icubahiro. Uko no mu Baroma baravuga gucyanye ati udafise Mpwemu Yera ntaba ari uwiwe. Nukuvuga ko udafise Mpwemu Yera ntabwo uri umwana w'Imana by'ukuri, kubera Mpwemu Yera iyo amaze kuja muri wewe niwe aca kuyobora muri byose, niwe atuma umera uko Imana ishaka. Haleluya. Kubera ni Yesu bwiwe aba yagiye muri wewe, muri Mpwemu Yera. Ubwo ni Yesu aba yinjiye muri wewe, niwe Mpwemu Yera. Yesu nashimwe cyane. Rero bwe gutuba abana b'Imana bakwiye neza twige gusenga dusaba Mpwemu Yera. Wamusenga usaba Mpwemu Yera. Hari abandi basengewe, iyo basengewe mu rusengero bakatura bakabasengera bakakira Yesu umwami n'umukiza, usa nk'umukozi w'Imana barambikaho ikiganza, uwo munsi nyine bagataha buzuye Mpwemu Yera. Yesu nashimwe cyane. Hari n'abandi barinda gusenga hama atari ko bakoze ikiganza, ariko ugasanga bakire Mpwemu Yera. Yesu nashimwe cyane. Mpwemu Yera kenewe rero. Mpwemu Yera ni nziza ku bantu bose. Ndibuka nkiri muri segondere wasanga hari ajya pikinike y'abanyeshuri, ama examen yaheze, amabumu murayibuka, muri Arena hitwaga muri Arena hajya muri Asiatique, wasanga hari amafete sikorera ari bube kwa ama examen yaheze. Yesu nashimwe cyane. Kenshi rero usanga ajya amafete abera mu kabare muri Arena, kara kabare kanini muravyibuka.
aba ijya myaka ya 2005 2000 gutyo rero kajya usanga nakabare kahuramo abantu bose ariko usanga abanyeshuri bagize gute bavuze ko bari buhurire ukora iminsi mikuru gusa kora ama examen yabaga yaheze usanga muri ville hose ama examen yahereye umunsi umwe vendredi. Yesu nahabwa icubahiro rero usanga muri kanye kabare kenshi habamo akavuyo hari igihe banagwanaga. Yesu nashimwe cyane wasanga ari abanyeshuri bagiye bagirana ama conference bavuga turahurira haje no munsi arambona. Yesu nashimwe cyane. Ndibuka rero na jewe nkiri umunyeshuri wasanga na jewe nshaka kugenda muragema mbumo kora nyene amagizame yaga bayaheze usanga hano muhura n'abandi bana muryohewe biryoshye bimeze neza. Yesu nahabwa icubahiro ariko nama ndi muhira ngoma nimvira ndi bugende ijwi rikamara imbere gucyanye wabiretse ugendere iki wabiretse ugendere ibiki nane nkumva indijwi indijwi rikamara gucyanye bireke kugenda ntacyo bimaze nibirebire filime nigume ngaha muhira ariko je kenshi iyo ndubagijwe rimbuza kugenda naje ndabireka haje nigumira ngaho muhira nkaraba filime sinabura ibintu binjohera muhira. Yesu nahabwa icubahiro. Yesu nashimwe. Nyuma rero hageze mu ijoro y'amabumu yaheze abandi batashe bukeye harige twahura n'abana twigana ico gena n'amatelefone twanageraga twebwe twari turi batoye n'amatelefone yarahari cyane ugasanga baratubwiye muzi byabaye muri Rarene bararwanye abanyeshuri baragwanye baterana ibidaje banaka bari mu bitaro baramenerekeza imitwe. Yesu nahabwa icubahiro. Yesu nashimwe. Icyo kintu cibuka ko ubu nibwo nagiye mbona ko nanifise Mpwemu Yera ari muri jewe. Yesu ashimwe cyane. Yesu nahabwa icubahiro. Nibwo nibutse ko Mpwemu Yera yarahari yaranyongorera kambira ibi ntibikwiye ibisi byiza ntugende ngaha. Nashima Imana rero ko Mpwemu Yera aratuyobora aho dukwiye kugenda ahadakwiye ko tugenda. Mpwemu Yera nakubuza. Yesu nashimwe cyane. Uzokuma wumva ijwi ryawe ijwi muri wewe rikubwira rekiki ntugenda aha ntukora ibi ntuvuga ibi ntujane n'uyu ntugenda aha. Yesu nashimwe cyane. Aba ni Mpwemu Yera akubwiye. Yesu nashimwe cyane. Rero dushake twese Mpwemu Yera dukunde Mpwemu Yera kandi azobana natwe. Yesu nabaha umugisha kandi abagire neza.